nanje ndabaramukije. Peace organ nta migwi myinshi yaciyemo kiretse la Colombe nk'umugwi wankujije na PVP novuga ko nafashije igihe gito na Saint Noah Girls yo mu Buganda na AS Kigali ndi mu munsi. Sinovuga ko nahejeje gusa nuko nahejeje imanite mugabo naho nyene na gipapuro kivyemeza mfise ndindiriye ndose igipapuro kivyemeza niho nshobora gupanga ubuzima bw'ahazaza. Kwiyintegra n'ivyagoranye kubera deja turabakinyi kandi umukinyi muri iki gihe ujya aho bonye kubashikamo ntivyoroshe nyene kubera ari bashasha ari kuri umukinyi tegezwa ko adapta hakiri kare. Mu mubano wa rusangi ni sawa hama kuvyerekeye guheza ihiganwa duhejeje turi ku kibanza ca mbere AS Kigali. Nibaza ubu turi muri mercato turiko tondera abakinyi bashasha badufasha guprepara phase de retour. Ihiganwa ryo mu Rwanda buriri hejuru kuko ndabiye nko muri equipe yanje dufise abakinyi bo mu Rwanda bake barashika nka 5 abasigaye n'abava mu bihugu byo hanze biyemeje kuza gufasha ihiganwa ry'u Rwanda. Igikuru ni hard work nico gituma success iza kuko nk'umukinyi kirazira kwicara ico ni cyambere fo yuko dukora kugira dutegura akazoza keza amigikurikira no gupanga ubuzima tukugira turabe kazoza kacu. Noha ubutumwa abakunzi banje abafanzi banje nuko orga ntiyicaye orga bandanya akora akazi nkuko mubimenyereye. Nibaza guhindura championnat nibica bisigura ko umuntu asubiye inyuma. Guhindura championnat ni kuraba no gutembera kugira turabe ibyo handi navyo nyene ingene bimeze kuguma mu Burundi. Sinibaza ko ifo yuko natwe tuba professionnel hama novuga ko ndiko ndakora sinicaye akazi kariko kagenda neza.
just like